urakurikirana umuziki w'u Burundi kuyu mwanya nuye muntu uhakorabo hagati ya Sat B na Fizo no hakorabo yeah bose na legend kuyu mwanya ninde muntu ari hit hagati ya Sat B na Fizo ni bose kubera barakoze izina bagibatse kera ariko nubu baracyakora kuyu mwanya ninde muririmbye aririmba amapiano hagati ya Fizo na Sat B uramfashe kabisa tanga ikimazi kugira ngo ugira icyo winjije kabisa dufate hano mu Burundi turafise aba promoter turafise amaradiyo turafise abantu bakurikiranwa ku mbuga zitandukanye kuri bijya uzoronka jya make ariko uzogire icyo wabakoreye tanga ku ba promoter utange ku maradiyo ikintu kiba populaire kinjira mu bantu bagipromotinge hanyuma na uzokuzuze kabisa ya babantu bawe ufume winziza make ariko ntuhombe ku buryo uhomba na yandi wasizemo kabisa yes turabonye cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zise turabahaye mwaramutse na mwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Iriam promoter Bando Camera wo turakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane today is another day another blessing another beautiful day guys urumunsi nakiriye umuririmbyi adasanzwe nawe sundi ni Mr Karu niko bamwita umwanditsi w'indirimbo Shugwe umwanditsi w'indirimbo Tekana n'indi yagiye arandika indirimbo zakunzwe cyane indirimbo zifite amasanamu kiretse Shugwe namwakira no munsi ndamuzi ko byinshi ariko araza kubabwira nawe nyene byinshi reka tumwakire umugami bwa Link Arlene Alu Mr Karu karibu cyane merci beaucoup murakoze kunyakira mu bwami bwa Link Arlene Alu yeah n'ayandi mazina menshi ntokerwa ndavuga muzi mwamumenye ko kabisa mumenya ku mugwa media mumenya ku ma social media atandukanye merci beaucoup kunyakira ndameze neza cyane by the way waberewe cyane braz bo naberewe ariko ndumugwaruke naimaze imisi ngwaye ariko ngo biraza ndakeneye okipolesa ndakeneye nyimba atari banga utubwire umuntu ashobora kuza akwambika kugira ngo ubegwe nkuko ubwo barindi tusanzwe tuzi ko mufise abantu babambika cyane babatoza ama style bon je nambiko na Davidor Fashion yeah big up shout up to him Davidor vraiment nukumukurisha po vraiment arabizi umunsi mwe tuzomutumira ngaha kugira ngo aze adohe ikiganiro ngo yeah meze neza ariko ndameze neza ndashima Imana ibintu bimeze neza ndimo ndakira ndimo ndagaruka no muri music kabisa turashaka rero tubwire urugendo rwa Mr Karu agitangura umuziki byari bimeze gute nize challenge yahuye nazo bo jewe ntanguye umuziki muri no mwaka wa 2025 mu kwa mbere niho sohoye n'indirimbo yanze ya mbere yitwa Tekana ndayikurikiza indirimbo yitwa Birankomeza ubu naho ndimo nditegura nikazana kugira ngo sohore indirimbo yitwa Shugwe ama challenge ni meshi ntibiba byoroshe uri umuntu gitangura ariko hamwe n'Imana n'abagenzi baza baramfasha kidogo ibintu bikaza gake gake naho ata umuntu arashika nyene ahashaka za ndoto z'umuntu abashaka kabisa yeah kuririmba n'umwuga utoroshe kuririmba n'umwuga usaba amafaranga bigenda guteske birakorohera ku buryo bimeze gute agafaranga karaboneka intambamye ni yihe uhura nayo mu kazi kawe bo kuterekeye amafaranga si cyoroshe no kuri kw'Imana bo mu gihe umuntu agitangura umuziki abantu ntibaba barabona neza ivyarimo kumbure baba bibaza ngo ni sentiment canke ngo n'ubuyuwayi ariko baza kumubona neza iyo amaze gukora ibikorwa bigashika mu bantu niyo etaje ndimo ndakora kugira ngo nemeza abantu ko ndiseriye muri ibi bintu aricyo gituma nkiri mu rugendo kandi ndi no ku isoko kabisa ego wari we wese yogira icyafashije ndi no ku isoko ntaho ndagera ariko nshaka kugera aho nshaka nyene kugera ya indirimbo Tekana ifite amasanamu indirimbo Tekana imeze neza cyane aho tubona ko yakozwe n'umuhinyanyuza bizi kabisa barayishima ibihumbi 4 ego indirimbo Tekana igisohoka hari ikintu biba yaraguhinduriye ku buzima cyane ku mibereho yawe
bo indirimbo tekana yaranyinjije ahantu henshi ntari nzi ko no kwinjira je nkitangura no muziki sinari nzi ko no vuganye no mu journaliste tugahuza cyangwa umu promoter cyangwa umuntu wari we wese ari muri industry ariko kuva nsohoye indirimbo tekana nagiye ndinjira mu ma radio atandukanye novuga nyene akunzwe azwi novuga nko kuri za Buja FM, Black FM, Teka FM, Zairebe, ama radio yose twovuga ko akorera hano mu gisagara ijya ndirimbo yaranyinjijeyo kandi baramfelicita bavuga ati komeza kabisa. Ahantu hose wagiye uraca indirimbo bayakira gute? Bayakira neza no kuri sinobesha. Baravuga ati ya ifise lyrics nziza iranditse irafise n'amasanamu kandi irafise n'amakreation muri amasanamu bagiye barabibona kabisa. Utarabibona yosimbira kuri YouTube akandika Mr Karu akayibonera ko ivyo ndimo ndamubwira vyose ari ukuri. Inyuma yatekana rero Mr Karu yaciye asa n'umuntu abuze. Nikibazo gishikira abaririmbyi benshi akasora indirimbo gasanga arabuze. Eske kiba cabaye ikibazo kibazo c'uburyo kiba cabaye ikibazo nyabaki nyimba ari ikibazo c'uburyo niki kiwosaba abantu bariko baradukurikirana? Bo inyuma yatekana nasohoye iyindi ndirimbo imwe yitwa Birankomeza. Indirimbo Birankomeza sinashoboye kuyikora promotion isanzwe bivanye n'ukuntu nyene nagiye mbura ivyo vyerekeye uburyo. Nayo nyene iranditse neza ifise lyrics nziza. Ariko hariho abari bamfashije ubwa mbere kuri tekana bavuga ati karibu tukwereke tuguhe ibiganiro tugire iki tu promoting. So iya kabiri baravuga ati iri foko ushiramo amafaranga muri music yawe nimba ari ivyo rimo. Bikaca bihura na cya kibazo umuntu aba afise agitangura cyuko ataba arashika ahashaka kugera. Picha bimera nk'ibipfira ngaho ariko nk'umuntu yoyo kundi bikorwa byanje canka akavyumvamo nababwiye ndi kwisoko arashobora kumfasha akamanaging canka supportinga mu bundi buryo ariko ibikorwa byanje bikagira mu bantu kandi sinomuhombera vraiment. Turamaze kubona ikibazo c'abaririmbyi n'ababafasha ugasanga kibazo nka DJ Pole na Badabo J uramaze kubona ibintu byabaye mu minsi yahera. Ubwo kudafasha mwego baririmbye ngo ntibo wabaraba ati burya mwego baririmbye hari ukuntu umuntu abafashe ntimumushimire. Ubwo kibazo nico bakiri kuri mwego baririmbye. Bo ivyo kubera ntararonka umufasha canke ntararonka neza amakuru yavyo neza sinobitanga ko umuco ukwiye kubera ababipfa nababisangiye bajya bafise icyo bapfa kubera hari icyo basangiye n'inyungu barondera runaka. Na jewe ndimo ndarondera aho nshaka kugira kwanza kugira ngo ndebe ko nogira icyo nubatse mu buzima bwo muri kazoza kanje. Bajya barafise icyo bubatse barafise gusambura ivyo bubatse bivanye naho bageze ariko twe turacyari mu rugendo. DJ Pole arafise inyungu abashaka, Double J arafise inyungu abashaka canke abandi bose yafashije barafise inyungu baba bashaka. Umva rero kijya kibazo kiri muri entertainment byeke ba DJ Pole ba Double J n'abandi tutazi ariko bigenda bikwegana ababifana babisangiye muri rusange niko abantu bavuze. Turamaze kubona muri Bujumbura hamaze imisi habi biteramo bigahomba bikabera ku bwoca ETS Kamenge ariko bigahomba. Turabonye ikibazo igiteramo cy'umurinzi Jose Chameleone kuva mu Buganda ariko mwana baririmbye bo ngaha mu Burundi. Tubona iki giteramo kitarosa abantu. Bo ibifira he icyambere ama social media hano mu Burundi. Bo aba boss bategura ibiteramo ariko ukuntu babitegura sinzi nimba bashyiramo santima canke bakangwa najya amazina aba yarubatswe amazina bakaca bapfa kubikora. So novuga ko icyambere ushaka ko concert izamo abantu korana na promoter ubanzugire ikerekeye na promotion dufate wewe uri nyene concert
ushaka gusohora afishe ukayipostinga wenyene wenyene ukigira promotion iyo icyo niyo mpamvu ya mbere izotuma ba bantu bagukurikirana aribo bazoza bonyene ariko nimba ushatse ko uzokuzura canke uzoronka nta uronka icyo atatanze tanga ikimazi kugira ngo ugire icyo winjije kabisa. dufate hano mu Burundi turafise aba promoter, turafise amaradiyo, turafise abantu bakurikiranwa ku mbuga zitandukanye. Kuri bijya uzoronka jya make ariko uzogire icyo wabakoreye. Tanga kuba promoter, utange ku maradiyo, ikintu kiba populaire kinjira mu bantu bagipromotinge, hanyuma nawe uzokuzuze kabisa ya babantu bawe ufume winziza make ariko ntuhombe ku buryo uhomba na yandi wasizemo kabisa. ya Mr. Karo akurikirana umuziki wo mu Burundi. Yego, muziki wundi akurikirana neza kuyu mwanya. Mr. Karo yo hakora umuririmbyi wuhi hagati ya Sat B na Fizo. Iyo urakurikirana umuziki w'u Burundi kuyu mwanya nuye muntu uhakora hagati ya Sat B na Fizo. No hakora bose n'aba legend. Kuyu mwanya ninde muntu ari hit hagati ya Sat B na Fizo? Ni bose kubera barakoze izina bagibatse kera ariko n'ubu baracyakora. Kuyu mwanya ninde muririmbyi aririmba amapiano hagati ya Fizo na Sat B? Uramfashe kabisa. Nta numwe. Kubera iki kandi tuzi ko Sat B aririmba amapiano ntaraba international. Amapiano ya Sat B naraba international kandi tubona abaganda bakubita abakinya bakubita ama challenge twarabanye. Afisa amamiliyoni angahe kuri YouTube Sat B? Menshi riko kukweza muri yo. None muri yo numwe. Muri yo numwe. Umudeho wa mapiano. Tuvugisha ukuri. Sat B arayoboye mu Burundi canke ntayoboye? Ntayoboye. Kuko ntaratwemeza neza. Yarasohoye indirimbo, iyi ndirimbo shaje Kirisesi. Indirimbo imeze neza. Sibyo? Yarasohoye amaze gusara amabuja agomba sohoye nindi ari kumwe na n'uyu mutipe Ibla wo muri Tize. Tuvuge ko Sat B arayoboye canke ntayoboye? Sat B igihe azotwemeza niko azoririmba indirimbo ikaba international mu kwisi yose. Aha mu Burundi ntidukangwe n'uwo miliyoni yakwizije mu kwezi kose. Natubera umusani wa mbere ku buryo n'amabure yabure. Miliyoni tubona mu ndwi tukabona miliyoni 5 mu misi ngahe. Novuga nko mu misi nko mu ndwi nka 5 miliyoni ku buryo abo cyamamare East Africa natwe mu Burundi twavuga ati turafise umusani dushobora kuduserukira muri Uganda, Tanzania, mu Rwanda, Kenya, tukavuga ati turamufise. Aracyari umusani wo mu Burundi, aracyasaba korabo. Nta munya Nigeria yaza kumusaba korabo. Wocuvuga ko yatwemeje uze. Areka kuririmbana no mu ndirimbo yo muri Sauza. Waramubonye muri clip? Waramubonye muri clip? Ngorane yaberi ihereye. Kuri gataje muri clip. Ako rero niko kantu cha wibaza. Yes. Reka tugore ku ndirimbo rero Shugwe wimirije gusohora. Jengira sohora indirimbo Shugwe. Izoba inspiration ya Shugwe yavuye. Waririmbiye umugore, waririmbiye nde Shugwe. Kubera ki Shugwe? Turemeranya ko Shugwe ari giza. Kandi Shugwe rifise amabara atandukanye ugiye uraraba. Ishugwe hari ritukura, igera, isa na jone, isa n'ubururu. Kandi Shugwe uko rigenda kose nta Shugwe riza risa nabi. Ibi biremwe Imana yaturemeye rero tutegezwa kubiha agaciro. Ukabwira umugore wawe ati vraiment wewe uri Shugwe ryanje. Kuko dusuye inyuma gato. Imana ihanurira abagabo gukunda abagore babo. Je na jewe niyo cyamfatirako nimba ndamukunda
reka ndamwitwe ko ari Shugwe shugwe ryawe. nawe azobinyubahira siko ijambo ry'Imana rivuga ya kunda umugore wawe nawe kubahe c'est fini. iyi ndirimbo Shugwe Ehe. abafana bawe canke abakunzi ba Link Arena Alo TV bayitege ryari izogiye gusohoka ryari nyabujya ko tuzobaha link kuri urubuga Bo indirimbo yanje iri mu nzira irafise audio ariko ndimo ndakora ikiyede kugira ngo ndonke amahera ya video ni kazi ndakenye ariko kubera nkunda umuziki hanze ntibagikora ntituzi ko abarundi bava nk'abagenda hanze ivyo ntavyo tuzi kuko twakoze kandi n'umuntu diaspora ngaho yavuze ati ko basatura inkwi ya okay ivyo ntavyo tuzi kuko tutarabibona je gusa hano i Bujumbura kubera nkunda umuziki ho cyaba kigayise sinakivuga kubera nkora umuziki kandi ndawukunda kandi akaba atakazifise muri leta ndimo ndakora ikiyede kugira ndonke amahera ya video mu vyumve kabisa ni keke no usaba abantu ngaho badukurikirana abantu ngaho basirimu badukurikirana ashobora gufata akavuga ati uwo muhungu namukunze reka ndamurihire video ni keke no babwira muri fasoni ntangere bo ku mazina banyitwa Mr Karu Mr Karu rirakora kuri Twitter Instagram Facebook na YouTube wanditse Mr Karu officiel ucumbona umuntu yoba ashaka ko hari intambwe ntera canke impano yanje yogera kure vraiment ndasavye supporting kabisa shaka gukora video y'indirimbo Shugwe kandi nsohora ntevye bivanye n'uburyo ariko ndakunda umuziki wo mu Burundi kandi ashaka ko nzowugeza kure bivanye n'indoto mfise muri jewe kandi ashaka ko abantu bose bazoha umuziki w'u Burundi agaciro biciye kuri jewe dukora umuziki wisoneye umuziki udapfa umuziki winjira muri East Africa Uburundi tukabanka Nigeria n'ibindi bihugu biri imbere muri music kabisa reka tugushimire cyane bwana Mr Kalu murakoze cyane zira ni Mr Kalu ku mbuga zanje zose YouTube Facebook Instagram Twitter murakoze cyane dushimira abantu bose ko dukurikirana umuntu wese yokumva yofasha uno muntu please fasha kuko nawe warafashijwe kugira ngo umuririmbyi wacu agere kure turakunda cyane my name is Ziram Promoter Bando Camera we turakora subscribe like share comment badanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane